Ndabaramukije mwese kaze muri ano makuru ategekanya ikirere cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 5/0 umwaka wa 2025. Ejo mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Bururi, Gitega na Cibitoke mu zintasigaye z'igihugu, hakaba hitezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicuke bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Kayanza ayipima bizoba bifite Celsius 12. Kumuhingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, mu ntara zimwe zimwe hakazocamwe ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke ayipima bizoba bifite Celsius 28. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igice isaha 11 zirenga iminota 58 rirenge igice isaha 12 zirenga iminota 17 z'umugoroba. Hande rero ni hagarukira amakuru ategekanya ikirere mwatubwiye n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana Alice Ningabira. Ije neko ndabashikiriza naho ubutaha.